Aba bene gihugu mubona baba mu Kinyankonge muri zone Buterere basaba bagira neza kubagarukira mu gihe aho baba bageramiwe, mu gihe batunze imiryango irenga 3 mu nzu imwe, ngo ntibiborohera kuko aho baba ari hato kandi hakaba hameze nabi nkuko muvyibonera ku masanamu. Ugeze mu bwiherero hoho ntaco wokongera kuvuga. Basaba uwo wese afise umutima wo gufasha abafashe kuko aho imvura iza kugwira hoho biza kuba bibi nkuko nabo bavyivugira. Mu bisanzwe nitwe twayubakiye. Hasanzwe ari wanyu canke murakose? Oya ni wacu. Bembo ufise abana bangana gute? Dufise abana 5. Abakobwa 3 n'abahungu 2. Abanyeshure? Ahora bihiga 3. None numwe yapfuyemwo amengo hasigaye hazobandanya 2. Nuwo buca twandikisha ngira ngo namba bazomwakira mu wa mbere. Yego. Mbega ubushobozi bwo kubigisha mubona buhari? Mu bisanzwe ubushobozi ntabwo ariga kubera amarisha nyene asanzwe ndi umuvyeyi wabo bayamenyereye yataco bashobora kugenda bafunguye saa 7 barihangana bakagenda ku ishuri. Basanzwe bamenyereye ubwo buzima. Be mu kazi ka misi yose musanzwe mukora iki? Mu kazi ka misi yose ndi umurimyi, ariko uburyo bwo kurima ntabwo nta bukihari. Yego. Rero niki kimusaba abariko barabakurikirana canke se niki kimusaba leta? Leta imfashije nkaronka amabuye n'amanjanja kumengira ngo bishoboka ko nshobora kuronka inzu ikomeye nshobora kubamwo n'umujyi. Beba bitwa bande? Rero twanda yikunda Melanie kigera we nikanabere naye. Aha muri bahitwa gute? Kinyankonge. Ya. Iyi nzu wari wayubakiwe nande? Urumva udufaraga baduhaye kwikomene nyene ngo tuze kugura uduti tugira utuntuze. Ikibanda ngo adudusakaje. Urabona rero none ko utuntu nyene cyo tumaze. Turasabika yaje turatugura turashinga. Ariko yabisakaza twarabibuze. Turaho kunyene. Ni yaragiye bushihenuka nyene kubera atabisakaje. Mbega none ubu mubahehe? Ubu muca mubahe? Ubu tubangaha nyene. Inzu mubamwo muraheza mukayikwirwa n'umuryango? Oya ni gato inzu ikwigaga kuyibamo. Ndakubwa mu bana kwara gato yene nako nabanje Akagongwe nyene bari bakatuzingazingira yisenyuki. Kabona nyene ko nawe isenyutse atabona. Nimpumya atabona nawe bakazine kantu gato yubusa. None mufise umuryango gana gute? Abana bari mu aho mu nzu ni 3. Yego. Natwebwe nyene. Niki none musaba leta canke se abariko barabumviriza ubu canke se abazoba bariko barabona ingene mumerewe mubasaba iki? Tubasaba ko duhongera usakazo gasakara iyo nzu. Kandi bishobotse bakaduha nuko dufungura uko nashe dufise dufungura. Muta nawe mbona uri kurajisha. Mbega kujisha warabyize canke bimeze gute ko mbona ubishoboye? Nze muri iyi minsi nyene aho mugariye aho nzingamiye niho ndavyize. Mbega ni usanzwe uri umutwe wa runo rugo? Yego. Mbona musa nkaho muri ahantu hato bivanye n'umuryango mubayemwo. Mbega mwahaborose gute? Hoho hasanzwe ari wanyu? Iwacu tuki nkifise ubushobozi ikikora akazi nkaronka amahera. Yego. Uti aha musanzwe muba hasanzwe ari wanyu? Yego. Musanzwe muvuka hano nyene? Oya. Tuvuka ngaha, twese mvuka ngaha. Mbega mutamufise umuryango ungana gute? Umuryango tufise turi 3, abana ni 3 bari ngaha.
abana banyu bariga umuheza ariga ageze mu wa kangahe uw'umunani be biraborohera kumwigisha yaneza badufasha bakaduha udukaye hanyuma mbonye inzu muta mubamwo isana ntoye mbi irabakwira oya dukwiye iyi nayo mbona mwatanguye kubaka ariko itarahera mbega ni kubera itaheze ubushobozi bwabaye buke kuba no kukomera gutyo no kubera abagira neza aho bari twagiye ku komine bari badufashije udufaranga ariko twaciye tugura ibiti tubakisha batubuye ngo bazoduha amabati bicabira ntawe baduhaye mbega ukuntu mbona yubatse ubundi ho ibyo bisakaza n'ibyaza ntizohava ihenuka ko mbona isa nk'ishaka guhenuka nyene bibonetse birabogerageza bakagaruka bakayisubiramo none musaba iki muta abariko barabumviriza canke se abazobabona muri ko muvugira ku mbonesha kure amakungu mubasaba iki tubasaba ko bodufasha bakaduha udusakazo nuko dufungura tubayeho nabi murakoze